Ndabahaye mwiriwe inshuti namwe bakunzi ba BTV kaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno wa gatanu mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Kwiyunguruza hano mu gisagara ca Bujumbura utambaye agafukamunwa uca ufatwa n'igipolisi kandi ucibwa amande y'ibihumbi 5 twabiteguye muri ano makuru. Urunani ruhurikiyemwo abigisha ko sesona ruvuga yuko leta y'u Burundi itariko irakurikiza ivyo bemeranije mu mwaka wa 2015 kubijanye n'ukunganisha imishahara kw'abakozi navyo muravyumva, nayo abanyagihugu barishe amafaranga yabo ahahoze isoko nkuru ya kera kugira ahahoze nako isoko nkuru ya Bujumbura kugira bashobore kuhadandariza amakaye, basaba yuko amafaranga yabo boya subizwa atagisabwe nkuko byavuzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Navyo twabiteguye amakuru saya gusa aya nayandi ni mukanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubahika ndabibabwiye mu ntango zano makuru. Kwiyunguruza hano mu gisagara ca Bujumbura utambaye agafukamunwa ntivyoroshe kuko igipolisi gica kigufata kandi ugatangishwa amafaranga ibihumbi 5 by'ihadabu. Ni nkuru tubaza Bercy Joel niyo nzima. Kuva kuri uyu wa kane mu gisagara ca Bujumbura kwiyunguruza ntivyoroshe utambaye agafukamunwa. Abapolisi ni benshi mu mabarabara makuru agize igisagara ca Bujumbura. Utakambaye uri muri bus tukutuku canke n'ikinga urahagarikwa. Uyeri kwikinga abonye amuhagaritse yaciye abere ku bworo bw'ikirenge hari hafi ya Stade Tanganyika. Uyu munyagihugu yakuye muri bus atakambaye n'amande y'ibihumbi 5 agira cibwe ntayafise. Navyibagiye rero kabisa oya byanciyemwo gusa nenda bizi n'ukuri musaba ko noje kuyarondera kuri konti nkayatanga kuko ikosa ndagyemera kabisa. Uyu akoresha badaje nawe avuga ko bitoroshe guma wambaye agafukamunwa kuko batinya indwara. Bishoboka kuko aho ugiye hose baraguhagarika. Nk'ubu dufatiye nk'akarorero nk'aho inyuma yacu none hari abapolisi uhashitse baca baguhagarika kugira barabe ko mwambaye agafukamunwa n'abakiriya utwaye bambaye agafukamunwa. Iyi ngingo yafashwe nubwo dusanzwe tuzi ko iyo umuntu ahemye asohora impemu mbi hama akinziza nziza. Rero mu gihe wambaye agafukamunwa usohora zimwe mbi nizo uca usubira ugahema. Tubona ko hari bizohava bidutera ingwara niko tubibona. Uciye muri aya mabarabara atari make naho igipolisi gikora ibikomeye hari ababacamwo ntibababone. Iyo ngingo ifashwe mu gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko ibitigiri by'abantu bandura ingwara ya COVID-19 bongerekanye muri iyi minsi hano mu gisagara ca Bujumbura bakaba biyongereye ku bice 5%. Bercy Joel Ngabire nako niyo nzima urakenuye. Urunani mu bijanye n'indero urunani ruhurikiyemwo amasendika y'abigisha mu Burundi ariko ko sesona ruvuga ko rutataho ingingo yafashwe amashikiranganje kubijanye no kunganisha imishahara. Akavuga ko bitumvikana ingene abantu batanguriye akazi rimwe bashobora kunganya imishahara. Tumukurikire yari kuri mikro ya mugenzi wacu Claude Nduwimana. Twumvise inama shikiranganje yafashe ko indisi korwa ko mu guharura imishahara y'abakozi ari 28 mu gihe tuzi neza yuko ari 154 n'igice kimwe. 45 rero amata 45 ntabwo ari itegeka amasendika yatanze, ni vyavuye mu mwumvikano wabaye hagati y'abaserukira leta n'amasendika ndetse n'abahinga baradufasha. Mbere twafashe n'amasenari menshi cyane gose. Hakaruro twofata mu kuya dutora ico gitigiri twahereye ku marota 28 twatoye dukoresheje ibiharuro. Cha tugenda turaduga twiha amasenari kugira tureko dushika ku giharuro kiza gukosora bwa busumosubane bw'imishahara buteje ikibazo mu gihugu. Niho rero twafata senari zo guhera ku 28, 30, 35, 40, 42, turanarenza turashika no ku 53 kugira tworohereze uzofata ingingo utoramwo senari imwe iza gufasha gutorera umuti ico kibazo kimaze imyaka myinshi cyane. Byumvikane neza yuko rero iyo valere ya 45 itajiva mu kirere, turafise ingene twayitoye kandi ni nayo ntoya cyane ishobora gutuma ubwo busumasumbane bw'imishahara ushobora gukosorwa. Ko murumva ko nk'umukozi yatanguye akazi mu mwaka wa 2016
atogumanganya umushahara n'umukozi aje gutangura akazi ubu munsi turimo turavuga uyu mwaka 2021. Ivyo ni vy'amategeko arekurira umukozi, nivyo bituma bisaba ko tuvyicarira tukabihanahana kw'ivyumviro tukaraba n'ico amategeko avuga kugira ingingo zibereye zifatwa. Victor Ndabaniwe arongoye Kosesona akavuga ko imiliyaridi zigera kuri 34 leta yateguye ari amafaranga make baravye ayo bakeneye, kandi akavuga ko nayo mafaranga naho leta yashizeho atamategeko ahari ayagenga. Nubu kurikira Victor Ndabaniwe arongoye Kosesona. Kiraba rero iyi ntumbero yuko inama shikiranganje yasavye ko hokoreshwa ibahasha y'imiliyaridi 34 leta yatanze kugira dushobore gutangura kosoro gusonera bw'imishahara bunaranduranywe n'imizi burundu. Mu masendika turabona ko bidashoboka, kandi gushika uyu munsi iyo bahashiragoye gukoresha kuko nta mategeko araboneka ayigenga. Ntabwo dushikiye ko tugwa mu kiringo mfata kibanza twarakirenganye, twaranacongereje n'umwaka umwe. Umunsi twifuza ko twinjira muri ya faze igira kabiri twise faze yo gukuraho burundu ubusumane bw'imishahara. Ayo mafaranga rero nayo ntabwo akwiye. Igihambaye si kuvuga ngo amafaranga arahari canke ntahari, igihambaye rero twanza kumvikana kukijanye n'amafaranga akenegura politiki zikosogo. Hama tumaze kuvyumvikana ko amafaranga arashobora kubura canke akaboneka, mugabo abakozi tukicara turindiriye tuzi neza yuko hari ikintu twapfunditse na leta, turindire kwizoshira mu ngiro igihe cyose umwimbu uzo wiyongereye mu gihugu, igihe cyose uburyo buzoba bwabonetse, mugabo habe hariho integuro yemeza neza ingene bizohoza birakogwa igihe uburyo buzoba bubonetse. Turavye rero intambwe tugeze ko mu bijanye no kurondera umuti ku matati aba mu kazi, twomenyesha ko atari ubwa mbere kandi atari ubwa nyuma amasendika na leta tugira ivyo tudahurijeko. Vyaramyeho n'ubu bizokwamaho kuko igisata c'akazi ni gisata camamwe ibibazo. Bwa mbere turifuza yuko mu minsi ya vuba leta yotunganya ibiganiro n'amasendika kugira duhanahane umuco, dusiguriranire, twumvishanye ibijanye n'ibiri muri iyi nteguro na cyane cyane biri mu vyigwa vyakozwe kugira tubitahure kumwe. Tumaze kubitahura ko dushobore gufata ingingo ziza gufasha impande zose. Ivyo rero tukifuza ko leta yoheza ikaturungikira abantu by'ukuri bashobora gufata ingingo mu kibanza cayo, uko vyamaze kugaragara ko abo twakoranye mu minsi yari iheze womengo nta bubasha bwo gufata ingingo mu kibanza ca leta bari bafise. Nizo gituma twifuza ko abo yoturungikira bo bara abantu bafise ububasha bwo gufata ingingo mu kibanza ca leta kugira ivyo tuganiriye, ivyo tuzoya, ivyo tuzopfundika ntibize bibe amasigara cicaro. Ikindi kintu twosaba kandi nuko leta twoyimenyesha ko tufatiye kuvyo twari twarasezeranye abakozi dufata ko iyi nteguro y'itegeko bikosora ubusumane bw'imishahara mu kingo cyayo kigira kabiri dufata kwiri mu ngiro guhera itariki y'ukwezi kwindwi. Byumvikane neza yuko rero habwirizwa ko gwicokorwa mu maguru masha kugira leta ntibandanye ikwega ibirarirane bizoshobora kuyigora kuriha ko gushikwa abakozi dufata ko bamaze kwinjira muri ico kiringo guhera muri uku kwezi kwindwi turimo. Victor Ndabaniwe arongoye Kosesona mu bijanye n'ubudandaji naho umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi hamwe n'umutekano yemereye abadandaza amakaye ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura gusubizwa amafaranga yabo kugira bashobore gutunganirizwa nk'abandi n'ubu bararindiriye amaso ahera mu nzira. Abo badandaza b'amakaye bagasaba gutunganirizwa. Kurikira bamwe muri bo bavuganye na BTV. Umushikiranganje yaraje aravuga yuko umuntu yatanze 200 atezwa kuyasubizwa. Yarakivutse aheruka kuza ngaha ariko gushika n'ubu ntikiyatorega umuti, kiguma kiri muri zuguruzugu. Twe twaragiye ryari turagenda kuri meri bo turabanatubwira bacu yatubwira ati tuzogaruka hanyuma turaronde nimero z'umushikiranganje, ariko ntivyatworoheye ko tuzironka direct. Tuye ku telefona dutelefona umuvugizi wiwe acha tubwira yuko ikibazo cacu kiko kiriko rero gushika n'izi saha nikiriko. Rero cyo twosaba nuko kugira ngo iyo myidogo y'abakiriya yo birikira iravugwa
kugira ngo ihere nuko dusubize mu mahera hamakumbre natwe tukagira ku giciro kimwe tukadariza ku giciro kimwe kugira ngo umukiriya areke guma acuragirika. Abo bari bamwe muri abo badandaza bavuganye na BTV mu bijanye n'imibano. Bamwe mu banyagihugu batewe n'amazi mu Gatumba bari bapanze amazu yabo kugeza ubu ntibagira aho bakika umusaya nk'uko bagenzi bacu bavyiboneye, bamenyesha yuko abo banyagihugu badafashijwe mu gihe imvura yimirije kugwa batazobona ico bakora. Ni nkuru tubaza Niki Ciza. Kajaga na Gatumba ni bimwe mu bibanza vyasinzikajwe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi mu rushana ruhitiye, aho vyibonekeje ku murindi munini mu kwezi kwa Rusama. Bamwe mu bari baba muri ivyo bice bateshejwe izabo n'aya mazi baregeranijwe muri site ya Sobere. Abo ni ababa bari banye n'amazu, ariko umuco w'abari bapanze baronkejwe amafaranga kugira baje kurondera inzu. Bo hariho abatashikiriwe n'abayaronse ntivyakunda ko baronka aho baba. Muri Kinyinya ya kabiri zone Gatumba hari abavuye muri izo nzu bari bapanze baza kuhaba bavuye muri Mushashe ya mbere n'ahandi. Abo bene gihugu bari mu buzima bugoye cyane, aho bari muri ayo mahema bamwe ntibagira ico bambara, ibikoresho vyo mu nzu navyo nyene ni ikibazo, hamwe n'ivyo bafungura nk'uko babitwiganira. Twengaha n'ukuri turamerewe nabi ngaha, ejo bundi imvura yaraguye twaraye mu mazi, n'ukuri n'utwana ngaha ntitumerewe neza, ubuzima turimo n'ukuri burateye ikigongo turema. Ahantu amazi yaraduteye turaza duhungira ngaha, kandi n'ubundi ntitwari dufise aho dusanzwe twicaye, twari dupanze, nta buryo twarose bwo gushika iyo abandi bari, kubera bamwe batwagiriza ko twarose amafaranga, ariko naho babitwagiriza si twese twayarose, kandi nayo mafaranga n'abayarose nyene barayatanze, aho nyene bari mwibarabara, inzu zaciye zibomoka, ntibabaye mwizo nzu, ntayo mahera nyene babahaye yapfuye uko nyene. Nibo turiko turahangayikana ngaha, nukuri nk'ibikoresho twifashisha mu nzu nta bikoresho tugisigaranye, bimwe vyaguwe ko n'inzu, ibindi nyene birareremba biratwagwa. Hanyu kumutubona nizi impuzu bamwe nkekarizo zo gusenga nizo muhira. Barataka batakambira abagira neza na nyiri cubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo bagarukire ko imvura itarabatasurira ko. Saba ko muri make bo tugarukirako, kuko ubuzima turimo hano ntibworoshe, nta maronderero ahari, nta umuntu aja kwiruka kugira ngo ashobore kuronka ibyo afungura. Rero uwo bishobora wese, yaba leta canke abagira neza, bo tugarukirako, kuko nta buryo buhari bwo kuguma mu maparasera y'abandi, kuko hazogera n'igihe mwene naho atwirukana, duce tubura, kandi iyo tuja n'ubundi dusubira gutera ingorane abantu yo kuyerera mu ibarabara, kuryama mu ibarabara, kandi bitari bikenewe ubu mwanya, kandi umwuzure utaraza. Naho umugwi w'abahinga bariko bariga ikibazo cyo mu Gatumba na Kajaga utarashira ahabona icegeranyo c'ikibanza batazosubira kubamwo abantu, mwomenya ko hari ibibanza bikizigirijwe n'amazi naho ari mu gihe cici. Niki Ciza. Mu bumanuko bw'igihugu, abanyagihugu bo mu ntara za Rutana, Makamba hamwe na Rumonge ngo bariteguriye gufashwa n'umuryango utabara imbabare mu Burundi Croix Rouge mu bijanye n'imigambi y'uburimyi n'ubworozi. Abo banyagihugu bakaba baheruka kuja kurahura ubwenge kuri bagenzi babo bamaze gutangura uwo mugambi. Mirix Mugisha. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge ubicishije mu mugambi tubeho neza waratunganije ingendo zo kurahura ubwenge hagati baronkejwe ibitungwa canke imbuto zirobanuye hamwe n'abazokokorerwa. Izo ngendo zikaba zakozwe mu ntara ya Rutana, Makamba na Rumonge. Muri izo ngendo abimirije guhabwa ibitungwa bareretse bagenzi babo bazokokorerwa uko biteguye kwakira ibitungwa. Muri urwo runani rwo basangiye ikivi mu iterambere hariho abamaze kuronka umwimbu w'ibiharage n'ibigori, bakavuga ko biteguye kokorera bagenzi babo maze baronke imbuto bazotera mu gihe c'agatasi. Twarose imbuto MZ z'ibigori, hanyuma turaronka n'ibiharagi
rufuta amadeni. Ivyo biharage twarabironkejwe mu mwaka uheze, twarabirimye kandi twaravyimbuye, kandi vyagenze neza kuko twarimbuye ugereranije uko twara twimbura kare, vyariyongereyeko nk'incuro gatatu. Eka mbere n'abaronse ibitungwa bariteguye kokorera bagenzi babo. Abazokokorerwa barashimishwa n'urwo rugendo bagize, bakavuga ko bahigiye vyinshi. Jewe ikintu nungutse nari mushasha muri uwo mugambi tubeho neza, ariko maze gutembera mu rugo rw'umushinga ntahe sinzotuma Leonidas, twabonye ko yakoze uruhongore mbere jewe ntari bwabone, yakoze uruhongore rwiza. Hanyuma nabonye nanje uko ngiye kubitegura nuko ngiye kubihingura kugira ngo nonke uruhongore. Ikigeretse ko nagiye twatembeye mu ndimwe, twabonye ukuntu yanywanishije ibitegwa n'ibiti kugira ngo indimo yiwe canke itongo ryiwe rishikare kumera neza. Nabonye ukuntu baca umukobeko, kandi nanungutse n'ukuntu nyabarega je narinzi ko ari zibiri, sanzana kwa Leonidas ari zitatu, je narinzi zibiri. Kumbure ngira ngo bumenyi bwari buke, none ndungutse ko ubunyabarega ari zitatu. Ivyo rero ndavyungutse. Abo rero nabo nibamara kuronka bakazoca bokorera abandi urunani rubandanye. Lambert iriho umunyamabanga wa Croix Rouge mu ntara ya Rutana avuga ko intumbero ari uko urunani goshikira bose. Bifuza yuko izo mbuto zikwiragira mu bene gihugu muri rusange, ko mwamaze kubona yuko hariho umugirwa ukokoreranira imbuto, kwa yuko abaronse imbuto bwa mbere hariho ubundi mugwi washizweho hisunzwe ibitari bike, ari uzoheza ugaca uronka izo zindi mbuto, nabo bagaca bokorera abandi, bikaba urukurikirane kugira ngo uko bigenda kose imbuto zirobanuye zizokwira bene gihugu muri rusange. Boba Ayubu umukuru w'umutumba wa Kibago intara ya Makamba arashimira Croix Rouge kuba yarazanye uyo mugambi, akavuga ko watumye umwimbu wiyongera. Kare abantu bararima bakarima itongo rinini cyane, ugasanga batimbura neza, ariko ubu kuva aho bigishirijwe kurima kijambere, ararima hato akahakurikirana neza, ugasanga arimbuye gusumba aho yahora arima hanini cyane. Mu bijyanye n'ubworozi nabwo nyene bigenda neza, bijya byo gutunga inka nyinshi canke intungwa nyinshi. Ubu barorora nk'inka, ugasanga umuntu afise nk'inka nka zitatu zine, ugasanga ni nziza kuko arazahirira bwa bwatsi bwo yateye mikobeko. Baravyumva neza n'amasi baca bayatabiza neza. Iruhande yo guhabwa imbuto n'ibitungwa, umugambi tubeho neza urabafasha kandi kunywanisha uburimyi n'ubworozi mu kubigisha gutera ku mikobeko ivyatsi bikingira inkukura, kubaka nyabarega mu buryo bwa kijambere no gutera ibiti bibana n'indimo. Nirikse Mugisha, nawe urakenuye kuri iyo nkuru wadutohoreje hariya mu bumanuko bw'igihugu. None ngaho duciye turangiriza amakuru twateguye kubashikiriza kuri uno wa gatanu. Reka nshimire Claude Nduwimana ndetse na Emmanuel Ciza bamfashije kugira amajwi ndetse n'amasanamu bibashikire bimeze neza aho muri. Ubundi nshimiye kandi ni Nirikse Mugisha yarayahagaririye. Desire Sindihebura nije nayabashikirije, ndabifurije kugira ibihe byiza mwese n'intango za weekend nziza. Murakoze.